murumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza mfite mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Umubare w'abakuwe mu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urarushaho kwiyongera nyuma y'ejo abarenga 3,000 bageze mu nkambi ya Burengo iri mu mujyi wa Goma. Kubaho kwacu n'imiryango tubayeho kuja gusabiriza mu abana baturage twasanze hano muri Goma ni Mugunga kugwirimba bazakagutwo urararira n'abana. Uwo ni umwe mu banyekongo bahunze imirwano muri teritwari ya Masisi. Leta ya Kenya yahagaritse umugambi wo kongera imisoro ku bintu bimwe na bimwe bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ubufaransa bwatangiye kuryamira amajanja muri iki gihe burimo kwitegura imikino Olympique hagati mu kwezi gutaha. Ese wari uzi icyo umunsi w'ubwigenge bw'abirabura muri Amerika uvuze? N'uyu munsi tariki 19 y'ukwa gatandatu. Ntucikwe n'ikiganiro Americana. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Diane Ninahazwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urubanza rw'abantu bagirizwa kuba baragize uruhara mu guhakwa guhirika ubutegetsi bwa president w'ico gihugu Felix Tshisekedi mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka rwarayirusubiye kumvirizwa. Ababuranira bagera kuri 51 bari muri no dossier harimo abagore 4 babwiye sentare ya gisirikare ya Kinshasa Gombe iriko iburanisha uru rubanza gutesha agaciro ibiri mu nyandiko zakorewe mu iperereza rya Kongo abo baburanira bagifatwa. Uburanira nk'uwitwa Taylor Christian Thompson umunyamerika w'imyaka 21 ari muri no dossier yasiguye ko uwo yunganira yabajijwe mu rurimi rw'igifaransa atavuga kandi atawafisa musigurira ivyo ariko arabazwa. Biruko no ku bandi banyamerika babiri basangiye urubanza na Taylor. Maître Karl Kwatangolo ari mu bafasha amajambo yabandanije kuvuga ko uwo yunganira agifatwa yahohotewe, abasirikare bamufashe bamufata amasanamu atambaye bayakwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi, gutyo baba bamwambuye agateka kiwe. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rifise icicaro muri Amerika Human Rights Watch naryo nyene ryemeza ko abafashwe bagirizwa guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwa Kongo bahohotewe cane. Rinavuga ko hariho n'abaciye bagandagurwa ubwo nyene. Ivyaha bagera kuri 51 barimwo n'abafise ubwene gihugu bwa Amerika, Canada n'Ububirigi baburana biregura ko kuri kudeta yaburijwemo muri Kongo birimo iterabwoba, gutanga amahera yo gushigikira iryo terabwoba, guhakwa kugandagura umukuru w'igihugu, gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha no kwifatanya n'abagizi ba nabi. Mu rubanza guno wa kabiri sentare ya gisirikare Kinshasa Gombe ikaba yibukije ko ibi vyaha vyose bihanishwa igihano c'urupfu. Tukiri ku mugabane wa Afrika, leta ya Kenya yarayihevye umugambi wo kuduza amakori n'amatagisi ku vyankenerwa bimwe bimwe birimwo ivyo umunyagihugu akoresha iminsi yose. Kenya yari yategekanije kuduza kugera ku bice 16% ikori ku mukate, amavuta yo guteka, urudandazwa rw'isukari n'amafaranga yinjira biciye mu kuvunjisha amafaranga mva makungu. Amatagisi atangishwa abafise imiduga y'abigenga nayo yari kuduzwa kugera ku bice 2%. Nayo nyene leta yavanye mu nteguro y'itegeko ritegekanya amafaranga ico gihugu kizokoresha mu mwaka wa 2024 ushira wa 2025. Leta ya Kenya ihevye umugambi wayo inyuma y'imyiyerekano y'abanyagihugu n'inama yahuje abashinga amateka umugambwe Kenya Kwanza wa President William Ruto. President Ruto yaciye asohora itangazo avuga ko umunyagihugu atsinze kuko itegeko riza kujanwa mu nama nshinga amateka uno musi kwa gatatu riza kuba ririmwo ingingo yise ko zishimisha umunyagihugu. Leta ya Kenya yari yipfuje kuduza amakori n'amatagisi ku vyangombwa bimwe bimwe kugira ngo ishobore guhangana n'ibibazo vy'ubutunzi ico gihugu kirimwo. Leta ya Kenya niyatangaje ahitegekanya kuzocikura amafaranga yari kuvana muri ayo matagisi. Integuro y'itegeko y'amafaranga leta ya Kenya itegekanya gukoresha agera muri rusangi ku miliyaridi 29 mu mafaranga y'abanyaburaya. N'ubwa mbere Kenya itegekanije
yiyemeje gukoresha amafaranga angana uko kuva yakabaho. Leta y'ico gihugu iri no mu madeni, kugera ino saha iheranye miliyaridi 71 z'amafaranga y'abanyaburaya. Amashirahamwe adakiranira inyungu za politiki yari yakoresheje imyerekano yiyamiriza iduzwa ry'amakori n'amatagisi ku vyangombwa bimwe bimwe, ntacaravuga ku ngingo ya leta ya Kenya ifuta ya makori. Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Umwe mu bategetsi bakuru mu buyobozi bwa gisirikare muri Amerika yatangaje ko abagwanyi ba Al-Shabaab basubije inyuma intambwe igisirikare ca Somalia cari kimaze gushikako mu myaka 2 iheze. Uwo mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru atashimye ko amazina yiwe atangazwa kubera ico yise uburemere bw'amakuru y'umutekano ashize hanze. Yemeje kandi ko abarwanyi ba Al-Shabaab basigaye bakorana n'abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen. Ku wundi mutegetsi mu gisirikare ca Amerika nawe nyene atashimye ko amazina yiwe atangazwa. Abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen bahisemwo kwifatanya na Al-Shabaab mu ntumbero yo gutera ubwoba Amerika n'Ubwongereza mu gihe babandanya kugaba ibitero ku mato y'ivyo bihugu aca mw'ibahari itukura. Uyu mutegetsi mu majambo yiwe yagize ati Al-Shabaab isigaye ikorana n'abahuti, biratangaje kandi birateye amakenga. Yabandanije gusigura ko ukuba Al-Shabaab yarashubije inyuma intambwe yari yarateye ari ikimenyetso c'uko ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nizamara kuva muri Somalia mu mpera z'uno mwaka nk'uko bitegekanijwe atagihindutse, ico gihugu kizoba gikeneye cane izindi ngabo mvamakungu zigifasha gukingira umutekano waco. Hussein Sheikh Ali, umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano ku rwego rw'igihugu muri Somalia, yateye ivyatsi ano makuru yose avuga ko arayubeshi kandi atagira inshingiro. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa X, Ali yanditse ati ingabo za Somalia ziracagenzura ibice 90% vy'uburere zambuye abarwanyi ba Al-Shabaab babandanya gutakaza ingufu. Urakoze Diane nahazwe kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga adrese ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu gihe hirya no hino ku isi bitegura kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi, kuri uyu wa kane umubare w'abakuwe mu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warushijeho kwiyongera. Kuri uyu wa mbere inkambi ya Burengo iherereye mu mujyi wa Goma yakiriye imiryango 3,400 yahahungiye iturutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Jimmy Shukrani Bakomera arakomeza inkuru. Zimwe muri izo mpunzi zakiriwe ku mugaragaro ku gicamunsi cyo kuwa mbere, zivuga ko zihunze intambara yongeye kubura mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi, aho umutwe wa M23 urwana n'ingabo za leta FARDC n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiye ingabo z'igihugu. Umubare munini wazo ugizwe n'abaturage bataye ibyabo baturutse muri za santere ya Rubaya, Ngungu na Katoyi. Nyuma y'imirwano ikaze, benshi muri bo ni abana n'abagore. Kuri ubu barimo kubakirwa utuzu two kubamo muri iyi nkambi. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika basobanuye ko kugera muri iyo nkambi ya Burengo byabafasha iminsi ne bagenda n'amaguru kubera ko imihanda ija mu teritwari ya Masisi itarimo gukoreshwa n'imodokari ndetse na za moto. Bavuga ko kwisanga mu mujyi wa Goma kuri iyi nshuro bitari biboroheye. Uyu ni Madamu Sekanabo Bahati, umugore uri mu kigero cy'imyaka 29, dusanze ahagaze aho bamuhaye akazu gato we n'abana be 3. Uyu yahunze aturutse muri santere y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Rubaya muri teritwari ya Masisi. Yego ko twagiye tuza mu mabarabara mu bikuyu mbaka ko twageze hano n'amaguru. Amatese twabonye inzara, amaguru mbarinda, kubura ibyo kwambara, kubura ibirato, kubura amafaranga, gacurujije ntuwarya, udafite sanfra ntuwarya. Ubuyobozi turabusaba batugwanirire intambara ishire dutahe mu rugo. Madamu Regina Ndabazi Ariane nawe numwe mu bakiriwe muri iyo nkambi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko we n'abagenzi be basahuwe ibyabo byose n'imitwe wa Zalendo ubwo barimo guhunga. Ubu akaba ari mu nkambi ntacyo afite ashobora kwita icye bwite, haba imyambaro n'ibindi byangombwa bitandukanye. Twageze
mbega tutesetse tugura n'abasoda bakatwakije dufite make tuteseka twaze tugeze teseka ndacyo ngite cyo gutekamo ndagaro nda make guca ndi gutesekera mu ngambi ndakende tugiye dushaka amazi wese ibyungu byo gutekamo igaro ryo gushoteramo amazi n'amasahani yo kuriraho make no kutwohereza ibyo kurya bakeneye kudufasha bakadufasha kuko turaguteseka. Uretse iyi miryango 3400 yakiriwe Bulengo, hari n'abandi bahahungiye mu kwezi gushize. Aba bamaze hafi kwezi muri inkambi, ariko nabo bavuga ko nta byo kurya cyangwa ubufasha ubwari bwo bwose bafite kuva bageze mu nkambi ya Bulengo. Nta kintu twari twabona kabisa, tubereye aho ngaho nta kintu twabona. Kubaho kwacu n'imiryango tubayeho kuja gusabiriza mwabano baturage twasanze hano muri Goma ni Mugunga, kwirimba bazakagutwo urararira n'abana. Twifuza ko ubuyobozi bwatuzira kudufasha kuko tumeze nabi, nta byo kurya, nta amazi dufite, nta wese, nta dushe, ubwo tumeze nabi cyane. Aho mu buzima bugoye, inzara, imyota, kubaho nabi, mbese indwara z'ibyorezo ziri kuzanwa biturukanye n'uko abantu turi benshi, nta n'ubufasha na buke turabona. Hari abarangije amezi, ariko twewe turangije ukwezi kuri kurenga, ariko nta bufasha turabona. Mahoro Faustin, umuyobozi w'iyi nkambi ya Bulengo, yatubwiye ko uyu mubare uje wiyongera ku bandi benshi bari basanzwe bacumbikiwe muri iyi nkambi. Kuri we, ubwiyongere bw'impunzi mu nkambi ya Bulengo burashyira mu kaga ubuzima bw'abari bayisanzwemo ndetse n'abaturage bo muri quartier zitandukanye, ndetse n'abaturage bo mu mujyi wa Goma baturiye quartier zizengurutse, bose badafite ubufasha buhagije. Kugeza ubu imiryango 3500 nimaze kwakirwa ku mugaragaro kuri iyi nshuro. Ni impunzi ziturutse mu bice bya Ngungu, Rubaya ndetse na Katoyi. Aba biyongera ku yindi miryango myinshi dusanzwe ducumbikiye muri iyi nkambi. Aba bose muri iyi nkambi nta bufasha bafite, barimo guhura n'ibibazo by'indwara ziterwa n'isuku nke, zirimo kolera n'ibindi. Ibyo rero birashyira mu kaga ubuzima bwabo ndetse n'ubwabo basanze muri iyi nkambi, tutibagije n'abaturage bo mu mujyi wa Goma batuzengurutse. Ubuzima bwabo nabwo buri mu kaga gakomeye cyane. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR mu ntara ya Kivu ya Ruguru rivuga ko kuva mu kwezi kwa gatatu gushize impunzi ziyongereye cyane mu nkambi za Goma na Nyiragongo. Izi ziza ziturutse muri teritwari ya Masisi. HCR ivuga ko impamvu ari ukubera ifatwa ry'uduce twa Rubaya na Ngungu twigaruriwe n'abarwanyi ba M23. Rubaya na Ngungu namwe mu masantere akomeye cyane ya teritwari ya Masisi, afatwa nk'aho atuwe n'ibihumbi by'abantu benshi kurusha ahandi muri iyo teritwari. Inkambi ya Bulengo ibarizwa mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Kugeza ubu iyi nkambi icumbikiye abantu 480 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bw'iyi nkambi. Imibare ya HCR yemeza ko mu myaka 2 ishize abantu babarirwa kuri 1.3 bamaze gukurwa mu byabo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Mu Burundi hejo kuwa kabiri nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yujuje imyaka 4 ku butegetsi. Yagejeje iki ku Barundi muri iyi myaka yose? Bamwe mu banyagihugu cyane cyane abatuye mu mujyi wa Bujumbura baravuga ko atarabageza ku byo yabasezeranije mu rwego rw'imibereho yabo ya buri munsi. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye. Kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020, inyuma yo gutorerwa amabanga yo kurongora igihugu, Evariste Ndayishimiye yatangaje byinshi azorangurira abarundi kuri stade Ingoma ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ari imbere y'isinzi ry'abantu harimo benshi mu bava mu ntara ya Gitega asanzwe aturukamwo. Yari yemereye abarundi ubuzima bwiza. Leta mvyeyi ntizokwigera ihemuka itabonye mu Burundi umunwa wose uronka ico ufungura kandi umupfuko wose ufise amahera yo kwikenura. Iryo niryo terambere mu gihugu. Igihe cyose muzobona hakira abarundi batagira ico bikorako ngo baronke ivyankenerwa mu buzima, tuzoba turi mu bukene. Bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura babona ko imvugo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye itajanye n'ingiro. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakavuga ko kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashitse ku butegetsi haciye yibonekeza ubushomeri mu gihugu. Inzu n'amahera menshi, ubu bariko bavuga inzu yonyene amatara n'amazi atari mu bihumbi ijana n'ibiri. Urumva n'umuruhu kimwe gusa ngira ngo imana izobidushoboza hama bije mu buryo. Ahubwo rero
niyo tugurayo mu mufuka ahubwo tukaronka kugura inusu y'ibiharage aho vyobaye vyiza gusumba kuko hanini naha aje mu mufuko naho hobora mugabo inusu y'ibiharage ikaboneka yobara amahoro. Abanyabujumbura kandi bavuga ko umuzo Ndayishimiye ku butegetsi bw'u Burundi wazananye n'ibura ry'igitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro mvamakungu ku buryo byatumye ubukene bwirara mu miryango. Nta kazi nkora kubera iki ibitoro birabura n'imodoka barazibujije no gutonda ku masitasiyo. Dufatuye nko kurangura utuntu ruguru kugira bishikino ubonye umuntu kwipakiza gusa n'inoti ya 30 atamuzigo. Igitoro kiboneke mu gihugu cy'u Burundi birasibije nka jewe saa 9 y'ijoro mba mbyutse nkagenda n'amaguru gushika kwa Siyoni, washika kwa Siyoni ukabura ibyo ugiye kurondera urumva ni ngorane. Abarongoye amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike na cane cane ayategamiye umugambwe uri ku butegetsi baremeza kubishikirizwa n'abo banyagihugu byumvikanisha neza ko bakeneye ko leta ibumva. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo ari muri abo. Avuga ko imigambi y'umukuru w'igihugu canke ibyifuzo byiwe bitisunze intwari ibereye. Ubwa mbere ho hariho ibipimo bibiri vyerekana ingene igihugu cifashe ningene amadovize igihugu gifise mu bubiko angana n'umwanya ashobora gutuma igihugu ciniza ibintu mu gihugu n'amezi ya stoke y'ibitoro igihugu kiba gifise. Ivyo bipimo bibiri biragwa ku munsi ku munsi. Igihugu kidashobora kugira ivyo bipimo ngo byifate neza, ivyo gihugu kiba kiri mu ngorane nako kiba cifashe, tubivugisha ukuri. Uwarongoye ishirahamwe Parseme akavuga ko kugira ngo hagire igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye ari ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi. Faustin Ndikumana akabona kandi ko bibaye ngombwa na leta yohindurwa. Ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego nimeze gutyo niyo leta irashobora no gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakaza iyindi kandi n'umukuru w'igihugu akayiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe. Iyo leta igacahamagara n'abandi bashobora gutera ico baterera mu bahinga kugira ivyiyumviro byose bishobore kuja mu ngiro igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo. Kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 ry'ukwezi kwa gatandatu niho hazohimbazwa imyaka 4 izoba irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahiriye amabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi. Mu nkuru zacu zizokurikira tuzobabwira uko byifashe mu zindi ntara z'igihugu. Mukomeje gukurikira ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nigeria hihanganye n'ubuzima buhenze bitigeze bibaho mu myaka 40 ishize. Umuryango w'abibumbye witeze ko miliyoni 31 z'abanyanigeria bazahura n'inzara ikaze muri uyu mwaka. Ni muri urwo rwego banki y'ibiribwa mu mujyi wa Lagos yatangiye gufatanya n'abahinzi gukusanya umusaruro wasagutse. Ikigamijwe ni ukureba uko ibyo biribwa byagera ku meza y'imiryango itishoboye aho gupfa ubusa. Ni umunsi wo gusarura ku muhinzi Johnny Darlington. Abakorerabushake ba banki y'ibiribwa y'i Lagos bamugezeho baje kugura ibyo adashobora gushyira ku isoko. Ni mu mugambi watangiwe n'iyo banki mu mwaka ushize ifite intego yo kugabanya igihombo abahinzi bagiraga no kugira ngo ibiribwa byashoboraga gupfa ubusa bigere ku bantu bashonje. Johnny Darlington: umuhanda ni mubi. Mbere y'uko tugeze ibicuruzwa byacu aho bigomba kugera, bimwe biba byamaze kwangirika. N'urugendo rugera ku isoko ntirworoshye. Nk'urugero, kuva ahandi ugera i Lagos ni habi cyane. Tekereza ugomba gutegereza cyangwa imodoka igapfa. Impuguke zivuga ko 40% by'ibiribwa byose bikorerwa muri Nigeria bipfa ubusa cyangwa bikangirika. Ikibitera nuko ibikorwa remezo nk'imihanda bimeze nabi, ibiciro by'ubwikorezi biri hejuru cyane, kandi abahinzi mu byaro nta bubiko buboneye bafite. Aha niho banki y'ibiribwa yaragose ibyinjiramo. Umusaruro ukurwa mu murima ukajyanwa mu bubiko bwabigenewe, aho ibiribwa bibanza gusukurwa bikavangurwa, hanyuma bigatunganyirizwa kugezwa kubo biba byagenewe. Muri iki cyumweru honyine abantu babarirwa mu magana batishoboye bo mu gace ka Lagos bahawe amafunguro y'ubuntu cyangwa ibyo bita agaseke k'ibyiringiro. Umwe mu bagenerwabikorwa ba banki y'ibiribwa ni Mariah Francis. Avuga ko yishimye cyane kandi ko ashima ibyo bakorera imiryango yaho atuye. Avuga ko adashobora gusobanura uko yiyumva keretse gusa umuntu abashije kureba mu mutima we. Akomeza agira ati: "Mwabantu mwe ntimushaka ko dusabiriza ibyo kurya." Undi wafashijwe n'uyu mugambi wa banki ni Peju Obikoya.
avuga ko asabira iri tsinda. Nigeria ihanganye n'ibibazo by'imibereho ihenze cyane bwa mbere mu myaka ibarirwa muri 40. Ibi bikaba byarahuhuwe n'amavugurura atarakunzwe ya guverinoma, harimo gukuraho nkunganire leta yatangaga mu bijyanye na peteroli. Umuryango w'abibumbye uvuga ko miliyoni 31 z'abantu bazaba bafite ibibazo by'ibura ry'ibiribwa hagati y'ukwezi kwa 6 n'ukwa 9 uyu mwaka, ni ukuvuga igihe cy'izuba. Michael Sanbola ni umuyobozi mukuru wa banki y'ibiribwa ya Lagos. And the fact that at least more than 63.3% of our population are multidimensional. Hari icyuho kinini mu bijyanye n'ibiribwa muri sosiyete yacu no kuba abaturage bacu barenga 63% bakennye cyane kandi abantu benshi batabasha kwibonera ibibatunga. Tugomba gushakisha uburyo bushya buboneye bwo gukemura bimwe mu bibazo byihuta. Sanbola avuga ko kugeza ubu iryo tsinda rya banki y'ibiribwa ayoboye rimaze kugera ku bantu barenga miliyoni 2 mu midugudu 170. Mu cyumweru gishize perezida wa Nigeria Bola Tinubu yavuze ko azi imbogamizi zatewe n'ivugurura rye, ariko akavuga ko iryo vugurura rizatanga ejo hazaza heza mu bukungu ku banyanigeria. Mbere y'uko iyo ntambwe igerwaho, ibikorwa bya banki y'ibiribwa ya Lagos bigamije gufasha abantu babarirwa muri za miliyoni batishoboye kwirinda gusonza. Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, mugitegurirwa kandi mukagezwaho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Kuri iyi tariki ya 19 Leta Zunze Ubumwe za Amerika irizihiza ku nshuro ya 3 umunsi mukuru witwa Juneteenth, wibutsa umunsi wa nyuma na nyuma w'ubucakara bw'abirabura. Uturuka he nibyo turebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abahanga mu by'amateka bavuga ko abirabura ba mbere na mbere bageze mu cyaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibura mu 1526. Bari abacakara muri koloni z'abanyaburayi ku mugabane wa Amerika. Babugumyemo rero ubwo bucakara kugera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibaye igihugu cyigenga mu 1776 no mu myaka yose yakurikiyeho. Perezida wa 16 Abraham Lincoln wategetse Amerika kuva mu 1861 kugera mu 1865 niwe wagerageje kubuca akoresheje iteka ry'umukuru w'igihugu ryo ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1863 ryitwa Emancipation Proclamation. Icyo gihe igihugu cyari mu ntambara yisubiranamo ry'abaturage bacyo, Civil War mu Cyongereza, Guerre de Sécession mu Gifaransa. Yashojwe na leta zo mu majyepfo zari zifite ubukungu bushingiye ku bucakara. Ntizashakaga ko buvaho, zari zigamije kwitandukanya n'igihugu kugira ngo zibugumisheho ku butaka bwazo. Iteka rya Perezida Lincoln ntiryagize umusaruro, ubucakara ntibwacitse, ariko rero ryakanguye rubanda batangira guhindura imitekerereze ku kibazo cy'ubucakara. Ikindi, ryemereraga abirabura kwinjira mu ngabo z'igihugu, bityo abacunguwe bajya kuba abacunguzi, ni ukuvuga nabo bajya kurwanya ubucakara. Byibura abirabura 200,000 barwaniriye igihugu mu ntambara y'isubiranamo rya bene cyo. Ariko kubera ko iri teka ritari rifite ingufu zihagije nk'izi tegeko, Perezida Lincoln n'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress bashatse uburyo bwo kurikaza cyane bidasubirwaho, noneho bakora ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga ryemejwe burundu mu kwezi kwa 12 1865. Rifite ingingo ebyiri gusa. Iya mbere ica ubucakara burundu, iti nta bucakara cyangwa uburetwa buzongera kubaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahariho hose amategeko yayo akora, kereka iyo ari igihano gitanzwe n'inkiko mu nzira zemewe n'amategeko. Naho ingingo ya kabiri yo ivuga ko Congress igomba gushyira mu ngiro ingingo ya mbere ikoresheje itegeko ribikwiye. Nguko uko ubucakara bwacitse burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga ryemejwe burundu mu kwa 12 1865. Rero intambara y'isubiranamo ry'abaturage imaze amezi 8 yararangiye.
imirwano yose yahagaze burundu neza mu kwa kane 1865. Leta zo mu majyepfo zaratsinzwe, aho ingabo z'igihugu zageraga hose zigahita zikuraho ubucakara, zigacungura abirabura bwari bwaraboshye. Ahanyuma zabuciye zihageze ni ahitwa Galveston muri leta ya Texas. Zari ziyobowe na Major General Gordon Granger, zarimo n'abasirikare b'abirabura bari baravuye mu bucakara mbere. Hari ku itariki ya 19 y'ukwa gatandatu 1865, amezi abiri nyuma ya Civil War. Iyi tariki niyo imaze imyaka 3 yitwa Juneteenth. Ijwi rya Amerika. Juneteenth ubundi ni impine y'itariki mu Cyongereza, June 19th. Bayihaye n'andi mazina atandukanye: Jubilee Day, Emancipation Day, Freedom Day na Black Independence Day, ariko izina ryemewe n'itegeko ni Juneteenth National Independence Day. Perezida Joe Biden yashyize umukono ku itegeko rigira iyi tariki umunsi mukuru w'igihugu kandi wakonje ku itariki ya 19 y'ukwa gatandatu 2021. Guharanira ko uyu munsi utazibagirana mu mateka byatangiye mu myaka y'1960. Mu myaka yakurikiyeho, leta zitandukanye zagiye ziwemeza mu mategeko yazo bwite, ku buryo mu 2014 zari zimaze kuba 45 kuri 50 zigize igihugu. Mu 1979 Texas niyo yabaye leta ya mbere na mbere yashyizeho Juneteenth ko ari umunsi wakonje. Ariko muri icyo gihe cyose impirimbanyi ntizanyurwaga kuko bashakaga ko wemerwa no ku rwego rw'igihugu. Urugero, mu 2017 umwe muri bo, umukecuru Opal Lee wari ufite imyaka 89 y'amavuko icyo gihe, yarahagurutse akora urugendo n'amaguru miles 1400, ni ukuvuga kilometero zirenga 2256, aturutse mu mujyi wa Fort Worth muri leta ya Texas kugera i Washington DC, umurwa mukuru w'igihugu, kugira ngo akangurire Congress iyi tariki. Ubu ageze ku myaka y'ubukure 97 n'amezi 8. Mu kwezi kwa gatatu gushize, Perezida Biden yamwambitse umudari w'ishimwe w'ikirenga witwa Presidential Medal of Freedom. N'igihe yasinyaga itegeko yari yamutumiye bari bari kumwe. Naho Abanyamerika bamuhaye akazina k'akabyiniriro ka Grandmother of Juneteenth, ni ukuvuga nyirakuru wa Juneteenth. Bemeza ko Lee ariwe koko watumye itariki ya 19 y'ukwa gatandatu yandikwa mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu no mu mateka yacyo ubudasubira inyuma. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze ikiganiro Amerikana ko byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Geoffrey Mutagoma niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose. Mugire ibihe byiza.